Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Nitekana umunezero vyo gusubira kubana namwe mwisango y'amakuru aba ariko aravurwa cane mu gihugu c'u Burundi. Muragira mukurikirana andi makuru aba ariko aravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, turaza kubashikiriza kuri bamwe mu bapolisi bahawe udushimwe mu bikorwa bakoze bitandukanye mu gihe ca COVID-19. Muraza kumwumviriza Manirakiza Godelive hamwe n'umupolisi Cecile Ntakirutimana bahawe ivyo bihembo n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kuko babaye intwari mu rugamba rwo guhangana n'ikiza ca COVID-19. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru twabibateguriye. Turaza no kunyarukira mu yandi makuru atandukanye ariko aravurwa mu gihugu c'u Burundi, turanyarukira mu gisata ca politike tubashikirize n'andi makuru avurwa ko abanyapolitike batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi, leta ya CNDD FDD. Ubutegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone gufyonda ko uraba handitse subscribe handitse sabone wakoresha YouTube iri mu gifaransa yo wafyonze kuko turonse amakuru n'ibiganiro nk'ibinyene tubashikiriza ku minsi yose ucuba mu mambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kazi mwisango y'amakuru maragira mu yakurikirana n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Ingingo imwe ukwayo nimeje kubabwira mu ntango z'aya makuru yuko hari abashikenyezi bahawe udushimwe bivuye ku ruhara bagize mu rwego rwo kugwanya icorezo ca COVID-19. Manirakiza Godelive hamwe n'umupolisi kazi Cecile Ntakirutimana nibo bakenyezi bashimwe n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kuba barabaye intwari mu rugamba rwo guhangana n'ikiza ca COVID-19. Ntakirutimana Cecile umupolisi kazi akaba yahawe agashimwe kuba yarashoboye gufasha ugwaruka cane abana batotezwa mu kubakora mu miryango bagorewemo akabasubiza mu mashure mu gihe atunze abagera kuri 20. Avuga ko mu gihe ca COVID-19 yagerageje kubigisha ingene bo kwikingira ico kiza. Manirakiza Godelive asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu, akaba yashimiwe kubera yagerageje gufasha abakenyezi bakora urudandazwa ruto ndengambibe bo mu mipaka ya Gatumba, Ruhwa na Rumonge no mu gisagara ca Bujumbura biciye mu mugambi wiswe inyishu yihuta warujejwe guhimiriza abo bakenyezi ingene bo kwikingira ikiza ca COVID-19. Godelive akamenyesha ko imiryango irenga ibihumbi 10 yafashijwe. Kubwa Ezekieli Nibigira arongoye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga yuko ari vyiza cane ko abantu bomenya ko mu Burundi hariho abantu b'intwari ibikorwa vyabo bikamenyekana, kandi agasaba bishoboye nabo nyene kubashigikira. Avuga yuko ibikorwa nkora nibitamworohera ndetse akabasaba gushigikirwa. Uwo nta wundi ni adjudant chef de police Cecile Ntakirutimana nyene nawe twababwiye yuko yahawe ako gashimwe. Akavuga yuko yamaze kwegerana abo bana akabashiriwa iwiwe muhira, ndetse akaba yarababwiye yuko ciza ca COVID-19 ari ingwara mbi yica kandi itacagura, gutyo akanabereka ingene bo kwikingira. Bikaba nyine vyavuzwe nyuma yuko yarahawe agashimwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Cecile akaba avuga yuko igikorwa akora ari igikorwa co kwitaho abana baba barahohotewe, akabarera akanabashira mu mashure, ariko ngo ntikimworohera kuko uyu munsi areze abana bashika kuri 20, kandi vyose bikaba biva mu mushahara wiwe. Agasaba yuko bomufata mu mugongo kuko atari igikorwa coroshe, ndetse akaba atarakambere akakashimwa aronse, akaba atarakambere aronse mu mwaka uheze. Akaba yarashimiwe n'umukuru w'igihugu, kandi nakandi gashimwe nako akaba yarakaronkejwe n'ishirahamwe ryitaho agateka kazina muntu CNDH. Ingaho nyene biriko biravurwa ngaho mu birabana n'ivyo n'uyo mupolisi kazi yahawe agashimwe
dutandukire ayo ngayo tubashikirize ku makuru arabana n'imibano ndetse n'imigenderanire n'amakungu, aho bivugwa yuko mu migenderanire umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda wasubiye inyuma umwaka wose. Bivuga yuko u Burundi bwahimbaje kuri uyu wa mbere mu Kakaro imyaka 60 iheze bwikukiye, igihushane c'umwaka uheze uwuserukira u Rwanda ntiyaronkeje umwanya wo gushikiriza ijambo nk'uko umwaka uheze vyari vyabaye. Ibirori vyo guhimbaza imyaka 60 iheze Uburundi bwikukiye mu Burundi vyahimbarijwe mu ntara zose z'u Burundi. Ibirori nyamukuru bikaba vyarabereye mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru wa politike. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye akaba intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi, abagize leta y'u Burundi hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, abagwizatunga, indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi n'iyindi migambwe, abakozi b'amashirahamwe ya leta n'ayikorera utwabo, abakozi ba leta, abanyeshuri ba kaminuza, abanyeshuri mu mashure yisumbuye n'amatoyi, abanyagihugu bamwe n'imigwi ndangakaranga bitavye ivyo birori bitandukanye vyari vyabereye mu ntara zitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Abandi bitavye ivyo birori kandi nabaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu gihugu c'u Burundi, kandi hari n'abandi batumire biteka barongowe n'umukuru w'igihugu ca Centrafrique Faustin Archange Touadera. Uwo yaronse umwanya wo gushikiriza ijambo co kimwe n'abandi baserukira ibihugu vyabo nka Tanzania n'ubwami bw'Ububirigi. Uwundi mutumire witeka muri ivyo birori yari Vincent Biruta, akaba umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'amakungu. Igihushane no mu mwaka uheze iyo ntumwa y'u Rwanda ikaba itararonkejwe umwanya wo gushikiriza ijambo. Byavuzwe yuko umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye akaba yaravuze yuko Uburundi n'u Rwanda ari bamwe, avuga yuko baciye mu mabi amwe, ntibikenewe ko u Rwanda ruvuga, turaza kuruvugira mu kibanza cago. Akaba ariko umukuru w'igihugu yavuganye agahemo mu gihe yariko aramenyesha yuko Biruta yaje. Ariko mu mwaka uheze umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente yari yaserukiye umukuru w'igihugu Kagame mu birori vy'ivyo ngene yaronkejwe umwanya wo gushikiriza ijambo, bikaba vyaratandukanye n'ivyabaye nyene kuri uyo mwaka. Akaba yarashikirije yuko yagomba kumenyesha ko u Rwanda rwiyemeje gukorana namwe umukuru w'igihugu no kunoganza gufashanya hagati y'ibihugu vyombi. Akaba yemera ko twiteguriye gukora mu ntumbero yo gutsimbataza no guteza imbere ubucuti bwamwe hagati y'abanyagihugu b'ibihugu bibiri. Niko yari yatangaje imbere yo gutomora ko ashikirije ijambo ku izina ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Uyu akaba yari Edouard Ngirente, yari yaserukiye umukuru w'igihugu Kagame Paul, akaba ari umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye yashitse ku butegetsi, ivyo bihugu bivukanyi vyo mu karere k'ibiyaga vya Afurika biriko biragerageza kunagura imigenderanire yavyo yatosekaye kuva mu mwaka wa 2015 bitumwe n'ikindi kiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka nyene umugwi w'abasirikare n'abapolisi baragerageje gutembagaza uwahoze ari umukuru w'igihugu Nkurunziza mu gihe yafashe urugendo muri Tanzania. Iryo hirikwa ry'ubutegetsi ryaranse, igice cabo bagomvye gutembagaza ubutegetsi baciye bahungira mu Rwanda. Kuva ico gihe nyine imbibe hagati y'ivyo bihugu zirugaye, u Rwanda rukaba ruheruka kugurura imbibe zago ruhana n'u Burundi, ariko abategetsi b'u Burundi ntibarabakurikirana bo ngo bugurure imbibi. Kugira ngo izo mbibi zugururwe bisaba ko u Rwanda rubanza gutanga abo batembagaje ubutegetsi mu Burundi, kubwo umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire. Abategetsi b'u Rwanda ku ruhande rwabo bagiriza u Burundi guha indaro abatavuga rumwe nabo, harimwo abakoze ihonyabwoko aribo ba FDLR bagize ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 no guha umuhoro
kwibohora imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyarwanda ija mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho itegurira ibitero ku Rwanda ikica abanyagihugu batekanye. Abo bategetsi b'u Rwanda bavuga ko kandi ko batokwiha uruhusha rwo guha igihugu impunzi zikingiwe na HCR. U Rwanda rukaba ruriko rurasabwa kwakira abasaba ubuhungiro bw'abanyaziya na Afurika bari mu bihugu vy'Uburaya nk'Ubwongereza na Danimarike mu kurindira ko baronswa uburenganzira bw'impunzi. Uburundi n'u Rwanda, ibihugu bibiri vyakoronijwe n'ababirigi, vyaronse intahe yo kwikukira ku munsi umwe, ariko mu Rwanda ni munsi wo kwibohora uhimbazwa ku wa 4 Mukakaro uhabwa agaciro gusumba, werekana ihagarikwa ry'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1994 ryakorewe abatutsi muri ico gihugu. Banywanyi bacu ni ngaho nyene tuciye turasozera aya makuru twari twabateguriye. Ndakengurukira mwese mwabanye natwe mwisango y'amakuru yari karavurwa cyane mu gihugu c'u Burundi. Nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatohoza bakayarungika nkagushikiriza idonido. Aho gahunda y'amakuru irabandanya, utarafyonda kuri sabone aka nakaryo keza ngafyondeko tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose. Reka ndasubire ndabipfurize kongera ibihe vyiza, muhezagirwe mu banyu no mu vyanyu, nangahwane naho butaha.